Okay, ati ndagarutse muri uwo mwake kari kwicana Dieudonné ND akazina banyitonije imbere Dieudonné ngo ati uri mushasha ntiwagire kugira like subscribe comment tari mushasha naho ntiwagire kugira portage ati rungikira mugenza wawe kugira nawe nyene ashobore kumenya ukuri ati ukuri aho kuri kubera nta handi nahanyene hego ndizere ko mumeze neza uwa gatanu mwiza uze kubabera uwa gatanu w'umunezero ego rero munsi ngomba kutwoyaga kwa majambo mato mugani akomeye ashobora kukumarira akamaro kandi ndizera wosanga ari amajambo ushobora uba ukurikirana mu buzima bwawe mugani ugasanga ni ibintu daha umwanya kubera burya hari ibintu byinshi tubamwo mugani ntitubimenya ntidushobore kubisobanura mu majambo ugasanga ni kone ngira tumeze ni kone tubibayemwo hanyuma niyo umuntu yakubwira ivyo ari byo ukaca ubifatanya n'ingene ubaye urumva twese burya ngo nta na kimwe kiribanga ngo ati ibintu byose biri ngaha ubuzima ngo ati sibanga ubuzima ngo ati sibanga riba ibanga kubera bimwe bimwe tutabiza ahandi ho byose ngo ati biri ku mugaragaro rero umunsi ngo ati nta yandi majambo tugomba kutwoyaga ko ngo ati naya nyene avuga ngo ati ugwamo rw'abantu beshi aba bantu bake aho umuntu ngo ati ni ibintu bishobora kuguhushiriza inzira yawe nyakuri ngo ati ni ibintu bishobora kuguhushiriza inzira yawe nyakuri burya ngo ati twese turipfuza ibintu byinshi mu buzima gutera imbere kuroranirwa mu bintu bitandukanye kuba abantu abandi bizera kuba abantu bashoboye abantu bagize bamaze akamaro abantu bandika amateka mu buzima uko nuko urumva ngo ati twese turafise iyo turiko turaja rero iyo nzira keshi na keshi ni ntumbero yawe ni ikintu kikurimwo ningene wiyumvira iyo ugomba gushika mugani hariho ibintu twebwe tudafise control over ni ibintu tudafise ubufatiro urumva ngo ati bitubako bitubayeko naho byo tubako biratubako ni ngombwa bitubeko bidushikeko mugani ngo ati turashobora kuvyirinda urumva ntubifitiye kubasha kubera ntushobora ngo ati kubibuza aho kubihagaritsa urumva ni ibintu bigushikira mugani mu buryo bwawe ubasha ngo ati wowe ufise ni kugira gufata izindi nzira we izindi ngingo zitandukanye kugira ushobore gukwirikirana inzira yawe au indoto zawe mu buzima bwawe ego rero ngo ati ugwamo rw'abantu beshi ugwamo rw'umuntu ugwamo rw'abantu urumva ngo ati bivana nawe mbese none burya womenya yuko burya naho wowe umeze gute ntabura abantu bagutera ugwamo urumva bishikira beshi bishikira bake mugani ngo ati ugwamo gwama gwashikiye abantu beshi abantu bafata ngo ati inzira zitandukanye wovyirinda gute aho woshobora kubirengana gute kugira ushike ku ntumbero yawe nyakuri ati ni kuguma ukomeza ngo ati ni kuguma kuri wa murongo udahuvye umenya kandi uzi yuko ngo ati ugwamo gwamaho urumva ngo ati ico ni ikintu ca mbere ukwiye kumenya kubera burya ngo ati ibintu tutazi keshi na keshi usanga ari vyone bituzimiza tukisanga bwa bundi twarataye intumbero mugani ngo ati ikintu umenya hakiri kare urumva ngo ati urashobora kucirinda urumva ngo turashobora gupanga imigambi kugira ngo ati haje ahantu hatari kiraro mbega ngo ati nzohacaho gute nzoharengana gute mbega haje ahantu hari urumanga bizogenda gute mbega haje ahantu mbona hanyerera bizogenda gute urumva ngo ati naho utaburashika ngo ati kuwo mwanya aho ahantu hari ugo rumanga aho ahantu hanyerera ngo ati ugwamo urashobora kuba ruri inyuma yawe mu matwi yawe rukubwira ngo ati ngo bandanya nta ribi ngo ati bandanya byose birashoboka ngo ati bandanya ntugire ngo ati vyitekerezo bishobora kugusubiza inyuma ukiyibagiza ivyumviro vyawe ukiyibagiza intumbero yawe ugasanga washice kuri gwarumanga atantuzenya ata mugambi wo kuharengana ufise rero keshi na keshi burya ngo ati twese turafise inyishu muri twebwe nico gituma nkunda kuvuga ngo ati umuntu wese ngo ati akwiye kwibaza ngo ati kwibaza bifasha nawe kumenya gutohoza ivyo utazi kugira ngo tubimenye
Ndaho kwibaza ngo ati ni ibintu gikomeye, ni kumvira ivyo wibajije hanyuma ukabikurikizana ikindi kintu gikomeye. Burya ngo ati hari impamvu dufise ivyumviro, hari impamvu ngo ati hariho kajya kantu mu mutwe kamwe kakubwiye ngo ati genda uku genza uku, maze hakaba hariho na rwa rwamo ruri hanze usanga rwamo kakubwiye ngo ati genza uku genda uku. Mbese nawe ngo ati ingingo uhora ufata ni iyahe, ingingo ukwiye gufata ni iyahe? Byose ngo ati biri muri wewe, inyishu iri muri wewe. Burya ngo ati genda umuntu ngo ati atidoga, naho ndoba ndidoga ndabona yuko kwidoga atakamaro bimariye, nico gituma ngo ati ndabigabanya mu buzima, kubera ngo ati nta kamaro bimpa, nta nyishu bimpa. Urumva nzokwama ndidoga aho ndorondeye ngo ati inyishu, ndibaze inyishu aho ndo mpebe kwidoga. Urumva aho ndo kwidogeye hubwo ndibaze ikibazo kugira ndondere ngo ati inyishu. Uravye ngo ati nk'ibi bintu vyo gutera imbere nk'abarundi uko nuko benshi bavuga imvugo zitandukanye. Hariho abaci intege abandi bakavuga nabi, hariho abavuga vyiza, hariho abavuga ibibi, hariho ego vyose birafise umwanya wavyo, birafise akamaro kavyo. Mugani ngo ati uri umuntu wama widogera ca kintu, urumva uzoherera kwidogera. Rero nawe ngo ati uri umuntu akwirikira abantu bidoga, urumva nawe uzokwisanga uriko uridoga. Urumva wumviye gwagwamo aho wokumviye ivyumviro vyawe, aho wokumviye intumbero wewe ugomba gushikako. Kubera ngo ati ivyidoga ugwamo ruzokwamaho, mugani urashobora kurengana, urashobora kurucamwo, kubera ngo ati ufise inzira nyakuri ugomba gushikako mu buzima, aho ugomba gushikako. Rero urwamo ruri ahantu henshi. Urwamo rurashobora kuba ku bintu dukwirikirana ngaha ku marezo sosiyo, rurashobora kuba ku bagenzi, rurashobora kuba ahantu ukunda guteramira, birashobora kuba muri rusange abantu uhura mu nzira, mu bene gihugu uko nuko. Urumva ngo ati urwamo ruri hose, ruri hose. Mugani nawe kuba ufise intumbero, kuba ufise inzira ugomba gucamwo, rirya tara ryawe riguma ryaka. Gusa ngo ati ni wewe ukebuka hanyuma ugasanga rya tara ntirikiri imbere yawo, kubera ngo ati wumviye urwamo. Ufata nk'ingingo zitandukanye, kenshi na kenshi haraho zoba ari ingingo kuri wewe ngo ati zishoboka, mugani ngo ati wumviye urwamo ugasanga kirya kintu wagomba ukore, aho zirya ngingo wagomba ufate usanze urazihevye ngo ati kubera wumviye urwamo. Urwamo ni ikintu umuntu akwiye kwirinda uwo ari we wese. Si kuvuga ngo ati ngo umuntu agomba gutera imbere, oya, n'umuntu uwo ari we wese avuga ngo ati mu buzima jewe ndafise iyo ndiko ndaja, ngo ati jewe ndafise inzira nyakuri. Kimba ukurikira Imana, urumva hariho urwamo utumvira. Kimba ugomba gutera imbere ukazoba umuntu w'agaciro, yandika amateka, urumva hariho urwamo utumvira. Urumva ngo ati ni ibintu bikomeye umuntu wese akwiye gukurikiza bimushobokeye. Ego ati ni ibintu bikomeye. Aka video karaka kari make nakwifuriza umunsi mwiza wa gatanu. Wirinde urwamo mu buzima bwawe aho ushobora kugumva hose, kimba ari ngaha ku marezo sosiyo, kimba ari mu mubano ubamwo, kimba ari mu bagenzi, kimba ari mu miryango. Wowe urafise inzira nyakuri uriko urakwirikiramwo. Rero urwamo uruhaye umwanya uzosanga rugize kononeye ubuzima, kubera ubwo rwamo kenshi na kenshi ntirugufitiye inyungu nziza, ntirugufitiye iciza, ntirugufitiye ngo ati ubugenzi, ahubwo rugomba kugutandukanya n'iryo tara uriko uraraba imbere yawe, uriko urakwirikira uko nuko. Muri rusange ibintu vyose wowe uvuga ngo ati uha agaciro mu buzima bwawe. Ego akavideo karaka ndakwibutsa yuko wamfasha kugira like, ukagira potage, ukarungikira mugenzi wawe kugira nawe nyene ashobore kumenya ngo ati ukuri aho kuri kubera nta handi nahanyene. Akasi n'abanyitwa Nijimire Dieudonné, tuzosubira kubana niyo twabonana.